nukuri hari ibintu biteye isoni mu vyerekeye amategeko aya cangwa ari yaho nyangwa izuba ryaka aho sentare irekura umuntu hanyuma umugabo umwe hari hashashe abantu batanu cangwe bane agaca afata ingingo ngo ndakugumijemo kandi abo bantu bize amategeko amwe amategeko ibitabo ngenga amategeko canke ngenga butungane bose basoma ni bimwe ugasanga rero uwo muntu avuze ati ntuvayo ndakugumije twovyita yuko rero arakagagazo ko kugarariza bimwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yama yavuze gupfunga ko yoba ingingo ya nyuma ntibe ari ingingo bihutira gukora twebwe rero nk'abajejwe agateka kazi na muntu bitigira ivy'abanyororo bejejwe n'ubutungane bikiri mu mabohero murumva twebwe nitwovuga yuko abavuga ko ari ukutamenya twebwe bashobora kuba babibona uko mugabo jewe nama mvuga nti umunsi wose ugira amagorwa yawo kandi burya umenya uko buca ntumenya ariko uko bwira nama mvuga nti hari n'abasanzwe bafata ingingo bene izo zo kugumiza abantu mu mabohero nabo nyene umunsi umwe rubuzurirako bakisanga bageze aho hantu hataryoshe rero twebwe nk'abajejwe agateka kazi na muntu ntivyogumuko ngo tugume tureza amaboko kandi dufise umukuru w'igihugu tunamukeza ku isabukuru yiwe y'imyaka 5 amaze arongoye buno Burundi rero tukavuga tuti mwiyo sabukuru yiwe nyene agumirizeho gushimangira yuko agateka k'umunyororo by'ukuri kogarukirwa cyane cyane ko kabaraka zina muntu kuko umunyororo ni nk'umuntu nk'abandi jewe miyo myaka 12 namaze mfunzwe niyo mfira mu iryo bohero ntawe bari kwaragwanira ibindi ko ndakora rero Imana irafise ico yazigamiye urya munyororo atarapfa ari mu ibohero ejo yotaha wosanga by'ukuri hariho ikimazi amariye abarundi n'abarundi kazi niho rero tuvuga tuti kuvuga yuko abapfunzwe hoba hariho ukutamenya amategeko ahubwo twobihindukiriza kuri abo bantu babiri banyinyanyira ku gateka k'umunyororo cangwe k'umuntu aho twashaka kubabwira yuko iyo umuntu apfunzwe ntaba apfunzwe wenyene haba hapfunzwe abana yahora yigisha haba hapfunzwe umupfasoni yahora aharasyo haba hapfunzwe imitima abakuze abandi bose n'inshuti abo mu kibano by'ukuri cyane cyane iyo ari umuntu yategerezwa gupfungwa icamaso no kuvuga akaburana yidegemvya ico bamuronderako agakora bimwe twita insimbura munyororo igihano nsimbura munyororo aho niho twavuga yuko ivy'ukuri kugira Sebarundi yoroherwe mu iki gihugu ariko aratwara ubutungane nabuvugurure amategeko amashaje bayasubirize n'ayandi ashobora kurenganura abarundi bose mu Burundi Sebarundi yipfuza ko umurundi agira ica umuntu ufungura kandi umufuko ukagira amafaranga ntihabe mwe ba mwana wa mama bipfuza kudendereza abandi bakaruhukira mu mabohero kandi twategezwa gusangira ivya kino gihugu twese abarundi twabiri akuya kuko niyo mpetso yacu nama navuze rero impetso niyoheka bamwe ngo abandi ibicisha imbeho aho naho twaba turiko turaja muri yambono ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere abakunzi ba Télé de la Richesse ni kwa kundi hahandi nkuko mwemenyereye ni Blaise journaliste internationale umutumire wacu buno musi nawe ni Jamali Nshimirimana asanzwe ayoboye ishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo turakwakiriye rero mu bwami bwa Télé de la Richesse Jamali murakoze cyane na jewe ndabaramukije ndamukije n'abagire bakurikirane kino kiganiro tugiye tubashikirize ego imbere yuko tuyaga kuri byinshi mu bijanye n'ishira hamwe rya ntabariza murongoye tubanze tubwire abadukurikira Jamali Nshimirimana ninde Jamali Nshimirimana n'umugabo w'imyaka 54 n'umugabo yavukiye mu ntara ya Ngozi afise umukenyezi n'abana 5 kandi Jamali Nshimirimana
n'umuntu yapfunzwe imyaka 12 yari yaciriwe ubwo gupfa. Ivyo rero twabibayemwo mu iyo myaka 12 gihumba ko bitari bworoshe, bwari ubuzima butoroshe, na cyane cyane ko twari twaciriwe ubwo gupfa. Ariko kandi tubwira abantu ko igihe twaciriwe ubwo gupfa atari bijumpu twari twivye cyangwa ibitoki, ko zari imvo za politike. Aho nyene tukiri ngaho none kugira wiyumvire gushingishira hamwe ntabariza, iyo initiative yo kurishinga yoba yavuye aho nyene? Ishiramwe ntabariza ryavutse kubera ubuzima twarimwo mu iyo myaka 12. Twarabona yuko hari ibibazo ibi cyangwa biriya umunyororo agira, mbere ntabari wapfungwa gusa, ugasanga harapfunzwe n'umuryango wiwe. Nico gituma rero tumaze kuraba yuko ushobora kuba ufise ivyo wafungura muhira, ibi bijumpu n'ibitoki n'amateke n'imyumbati wasize iwawe ari vyinshi cyane. Mbere ndabiyutse ko muri nyamwaka hari igihe bita ibijumpu ingorane, mugabo ugasanga mu ibohero dusamira insazi ku ryinyo, inzara iratwica, twumva ivyo bintu ku radio, akabonga kakatwica, kubona hariho ibintu vyitwa ingorane, natwe inzara iriko iratwica. Niho rero nabo twari kumwe muri izo rema cyangwa correction, nibutse yuko twebwe bari baciriwe ubwo gupfa, twari muri izo rema, no kuvuga ahantu tutabona izuba, ngira twabona izuba rimwe mu kwezi. Murumva ko butari ubuzima bworoshe. Aho rero turi ngaho niho twiyumvira yuko igihe Imana yo turokora, tujewe nyene ubwanje n'abandi twari kumwe, twavuga tuti nta wo kwihanganira akarenganyo, nta nuwo kwihanganira yuko umuntu ashobora gupfungwa nk'impene cyangwa nk'imfyisi. Niho rero twavuga tuti Imana idukuye muri ubu buzima bubishe, tuzokora ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu, cyane cyane agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Niho rero tuvuye mu iryo bohero mu mwaka w'ibihumbi 2006, twaca inkuru b'impamo za ndoto zacu, tuca tuzishira ku mugaragaro. Turakora kuva 2008 gushika ishirahamwe ricagemerwa ku mugaragaro mu kwezi kwa 11 muri 2011. Murumva rero ko ishirahamwe ryacu tusanzwe turongoye rikuze kandi rimaze gukora ibitari bike, cyane cyane mu guharanira agateka kazi na muntu, cyane cyane k'abanyororo n'imiryango yabo. Nsubiye inyuma aho, igituma twashize ko n'imiryango, wasanga hariho dufatijewe umupfasoni wanje yaciye ampebera mu iryo bohero bahejeje kuncira ubwo gupfa. Imyaka 11 nayimaze ntafise uwundaba, ntafise uwungemurira. Ariko hagati aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 harabonetse cyangwa 2001 umuzungu w'umufurera aje kuturaba uwo munsi, bari baduhaye izuba, niho yambona aca aramnyakura. Nanje nabona ntimbe tuza kuvuga niki ko ariko arampamagara, ndagenda ngize Imana nsanga avuga ikirundi, andamutsa ngo amahoro mushingana, nta mahoro, aranyagisha cyane. Hanyuma niho yambaza ubuzima tubayemo, ndabumubwira. Mugabo yaje ari informe, yarabona ubuzima nyene tubayemo, kandi yarazi ko twebwe arabo turi muri izo rema. Niho rero yaca antegeka kuraba abatishoboye ko azoza arabafasha. Wawundi ngo amavoka yimbwa akoroka mu ijoro kandi agakoroka he. Imana biracanye. Mu myaka 6 mu myaka irenga 7 atamuntu ndaba, uwo muzungu acangira nk'umwana wiwe, nca arambwira ko nza ndarondera abo kwitwa venerable bashonje kurusha abandi, na jewe acafata nk'umwana wiwe. Ariko ivyo ntivyatevye, uwo muzungu baci bamwicira kwibubu, murabizi mwese, n'umwe bica. Hanyuma abamwishe baza barana banyonze, yitwa Frere Antoine. Imana anaha aryamye ibandanye muhezagira nabiwe nabo yasize,
kuko yaradufashije mw'ubwo buzima butari bworoshe. Aho nyene tukiri ngaho umujejwe guharanira agateka k'abanyororo, mbe murabona agateka k'abanyororo n'imiryango yabo mu Burundi no musi kifashe gute? Ubwa mbere twebwe akarusho tubona kari mu banyororo kuva muri iyo myaka twari dupfunzwe, hariho ibitari bimeze neza n'ivyo, ariko n'ubu hari ibitaragenda neza, kuko mumenye neza umunyororo kwitwa umunyororo ntaba yidegemvya, ntaba afise uburenganzira ku kintu na kimwe, yaba ico hanze eka mbere n'umuryango, naho wokumva ko umwana agwaye nta muti uri bumugurire cyangwa umupfasoni wawe, naho baba bariko baramurenganya nta umufasha. Niho rero twavuga tuti nyabuna ntabariza, ahubwo tunababwira igituma twisi iryo kiramwe ntabariza. Niho twavuga tuti rero umunyororo kwaba buri kimutabariza, reka tuze tuvuge mwirijwi rivuga ntabariza yemwe muri hanze, cyangwa dufate nk'umuntu ari hakurya ku nkombe y'uruzi, ubu arashobora gutabaza ati ntabara ndabuze ikinjabutsa. Nuko rero twiyumviriye mu kwita iryo zina ntabariza. Nico gituma rero uko umunyororo abayeho muri ico gihe murumva ko hariho izorema cyangwa correction, ubu ntayihari. Ubu abantu barapfungwa, kandi ico gihe twebwe twapfungwa baca igihano cyo gupfa, ubu caravuyeho nta gihari. Mugabo rero hako bagucira umunyororo naho yoba imyaka 5 upfunzwe nabi, gopfuma bagucira ubwo gupfa mugabo ntupfe. Ariko ico dushima twebwe nk'abarundi cyangwa nk'abaje agateka kazina muntu nuko agateka k'umunyororo kataratera imbere ubiravye mu buzima abanyororo babayemwo ba kinogi. Jamani nshimira Imana nko mubivuze agateka k'umunyororo kataratera imbere muri ino ndwi ku munsi wa mbere mu kiganiro n'ubutungane ari imbere y'abashinga amateka. Abashinga amateka bafise amakenga ku banyororo barekura ariko baguma bapfunzwe, eka ndetse harimo n'abarekuwe igongwe cy'umukuru w'igihugu n'ubu bagipfunzwe. Mbere yavuze ko na harimo abatarekuwe, ubu ari abadatahura ubutungane ko ushobora gusanga ministère publique yashoboye kuba yunguruje akavuga ko ari kutamenya amategeko. Mwebwe muri ntabariza mubibona gute? Twebwe mwishiramwe ntabariza nukuri hari ibintu biteye isoni mu vyerekeye byo tubona amategeko aya cyangwa ari yaho nyangwa izuba ryaka, aho sentare irekura umuntu hanyuma umugabo umwe hari hashasha abantu 5 cyangwa 4 agaca afata ingingo ngo ndakugumijemo, kandi abo bantu biza amategeko amwe, amategeko ibitabo ngenga amategeko cyangwa ngenga butungane bose basoma ni bimwe, ugasanga rero uwo muntu avuze ati ntuvayo ndakugumije. Twovyita yuko rero arakagagazo ko kugarariza bimwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yama yavuze gupfunga ko yoba ingingo ya nyuma ntibe ari ingingo bihutira gukora. Twebwe rero nk'abajejwe agateka kazina muntu bitigira ivy'abanyororo bejejwe n'ubutungane bikiri mu mabohero, murumva twebwe nitwovuga yuko abavuga ko ari ukutamenya, twebwe bashobora kuba babibona uko. Mugabo jewe nama mvuga nti umunsi wose ugira amagorwa yawo, kandi burya umenya uko buca ntumenya ariko uko bwira. Nama mvuga nti hari n'abasanzwe bafata ingingo bene izo zo kugumiza abantu mu mabohero, nabo nyene umunsi umwe rubuzurirako bakisanga bageze aho hantu hataryoshe. Rero twebwe nk'abajeje agateka kazina muntu ntivyogumuko ngo tugume tureza amaboko, kandi dufise umukuru w'igihugu tunamukeza ku isabukuru yiwe y'imyaka 5 amaze arongoye buno Burundi. Rero tukavuga tuti mwiyo sabukuru yiwe nyene agumirizeho gushimangira yuko agateka k'umunyororo by'ukuri kogarukirwa cyane cyane ko kabaraka zina muntu, kuko umunyororo ni nk'umuntu nk'abandi. Jewe miyo myaka 12 namaze mfunzwe, niyo mfira mu iryo bohero ntawe bari kwaragwanira ibindi ko ndakora. Rero Imana irafise ico yazigamiye urya munyororo atarapfa ari mu ibohero, ejo yotaha wosanga by'ukuri hariho ikimazi
amariye abarundi n'abarundikazi. Niho rero tuvuga tuti kuvuga yuko abapfunzwe hoba hariho ukutamenya amategeko, ahubwo twobihindukiriza kuri abo bantu babiri banyinyana banyinyanyira ku gateka k'umunyororo cangwe k'umuntu. Aho twashaka kubabwira yuko iyo umuntu apfunzwe ntaba apfunzwe wenyene, haba hapfunzwe abana yahora yigisha, haba hapfunzwe umupfasoni yahora aharasiyo, haba hapfunzwe imitima abakuze abandi bose n'inshuti abo mu kibano. By'ukuri cyane cyane iyo ari umuntu yategerezwa gupfungwa icamaso, no kuvuga akaburana yidegemvya ico bamuronderako, agakora bimwe twita insimburamunyororo, igihano nsimburamunyororo. Aho niho twavuga yuko ivy'ukuri kugira Sebarundi yoroherwe mu iki gihugu ariko aratwara, ubutungane nabuvugurure, amategeko amwe ashaje bayasubirize n'ayandi ashobora kurenganura abarundi bose. Mu Burundi Sebarundi yipfuza ko umurundi agira umuntu ufungura kandi umufuko ukagira amafaranga, ntihabe mwe ba mwana wa mama bipfuza kudendereza abandi bakaruhukira mu mabohero, kandi twategezwa gusangira ivya kino gihugu twese abarundi twabiri akuya, kuko iyi niyo mpetso yacu. Nama navuze rero impetso niyoheka bamwe ngo abandi ibicisha imbeho, aho naho twaba turiko turaja muri ya mbono ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere. Jamani nshimira Imana. Mbega mu gihe abantu barekuwe bagumye bapfunzwe, mbega uruhombo n'uruhe na cyane cyane ku gihugu? Igihugu yahombera iki? Mwavuze ko mu muryango soba gusanga ari cyo yafasha mugabo akaguma mu munyoro ugasanga umuryango urahombye. Mbega igihugu ho naco gihomba? Ubwa mbere twobabwira yuko igihugu habwo nico gihomba amahera menshi, kuko muravye neza gihomba kabiri. Gihomba ingufu z'umwene gihugu wacu, kikongera kigahomba imfungurwa zategerezwa kugaburira abafise ico bariko baramara, abanyeshuri, ama-universite bakarya amafiriti, nyamanyama n'ibindi, tukavugurura universite zacu. Mugabo wasanga izo ndya zigiye kuja mu banyororo ataco bariko barinjiza. Kandi ndabaha akarorero gatonya, nk'umuntu apfunzwe afitiye amahera umuntu, ayo mahera uwo muntu ntiyanayaronka ntaco azofasha leta. Rero by'ukuri leta ihomba keshi, kuko n'imiti igura ivura uwo munyororo n'izo ndya. Nobaha akarorero, mu mwaka uheze wa 2024 hari hategekanijwe miliyaridi zishika 14.8 zo kugaburira abanyororo. Murumva rero ayo mafaranga mwumviriza amashuri arimwo, murabe ikigo yokubaka ahantu ministeri zose z'u Burundi zokorera. Ugaca usanga rero ayo mahera nti ufata ingingo yo gupfunga ntiyabanjije kwiyumvira ico leta iza guhomba. Aho rero niho tuvuga tuti ivyaje byose umwene gihugu nawe atakaje ubuzima bwiwe. Mu bifata nk'umunyeshuri yahora yiga nko mu wa 12 agaca apfungwa imyaka 4-5, abo bari kumwe azoza gusohoka asanga araba docteur, kandi hari gihe uwo ari mu gasho wosanga ni wakoreye igihugu kurusha abandi bahejeje, ugasanga barigiye gukora mu bindi bihugu, kandi uwo onya yari afise akaranga mutima ko gukunda igihugu ciwe, ugasanga baramudendereje. Naho rero tugasaba abacamanza n'abajejwe gupfunga ko bofata ingingo vy'ukuri nk'iyo, babanje kuraba yuko uwo muntu atakarenganyo karimo. Aho nyene abagira amatoza aravuga ko mu mabohero atari make usanga ari abanyororo barengeye ibitigiri biteganijwe muri ayo mabohero. Mbe muri ntabariza murabibona ho vyiciki? Ibyo sagaseseshwa rumuri ibitigiri ntawohisha umwotsi ngo inzu yahiye. Turazi yuko n'umushikiranganje w'ubutungane arabivuga yuko ibitigiri byarenze abantu ho bategerezwa kuba. Dufate nk'iboro ryategerezwa kubamwo abantu 800, iyo n'impimba ikaba imaze kubamwo ibihumbi bishika 5. Murumva yuko by'ukuri ibitigiri biba byarenze kera. Aho rero niho tuvuga tuti mugabo hari ikintu kidutangaza, mbega ko umukuru w'igihugu arekura n'umushikiranganje w'ubutungane, murazi yuko afise uburenganzira bwo kurekura abanyororo bimwe bita liberation conditionnelle, n'abandi usanga umushikiza amanza mukuru ashobora kubatezurira ivyifata kebanza, mugabo hakaguma haba
huzuye abanyororo mu mabohero. Twebwe tuvuga rero mu ishamwe ntabariza vy'ukuri hoba ari inama nshingamateka y'ubu ari izoza bofata ingingo zo ko botezurira abanyororo ikivunga, aho niho twoba dufashe umuti. Rero bakaraba ati ikivunga mbega tuza gusigazayo bande, je notanga nk'akaroro bosigazayo nk'abisha abantu abo onya nabo nyene nabigenjeje nabi, bamwe bakoze ubusuma bw'ikomvyi, abafashe abakenyeze ku ngufu bigaragara, eka n'abandi babona ibyaha hamwe abo bantu babarekuye umutekano w'igihugu wohungabana, abo nibo boba baragumya aho hantu. Mugabo vy'ukuri abivye ibiharage, abivye ibijumbu, abafise ico bapfa n'abandi, abo bantu bagataha gukorera ubu Burundi buryoshe kugira umwimbu n'umusesekara dukeneye muri 2040 na 2060 tubikore twese dufise abarundi bidegemvya, mbere hakafatwa n'ingingo aba bantu ko tubarekuye bazoguma bakurikiranwa mugabo vy'ukura amabohero y'u Burundi aheme, mbere niho se barundi mwino sabukuru yiwe tumwipfuriza tubandanya turyoherwa tumwipfurizamo yo bikora vy'ukuri nkuko yari yabikoze yinjira mu ibohero rya Mpimba kuritangiza igikorwa gisegeza rya kurekura abanyororo, nkuko yabikoze mu Rutana, nkuko yabikoze no mu ahonyi Muramvya. Murazi neza yuko igihare kuri 5,444 twararyohewe twese abarundi, turumva yuko se barundi afashe ingingo nziza, naho haciye haba intambamye hakabamwe abantu bashatse kwitambika imbere y'uwo mugambi yo kurekura abanyororo. Niho rero tuvuga tuti se barundi nasubira kugire komisiyo irimwo abakozi b'Imana, irimwo societe civile, vy'ukuri twige ukuntu ico gikorwa cuko amabohero yotezurirwa mu Barundi no abarundi n'abarundikazi bakaloronka ituze mu mitima, kuko iyo ufise uwawe ari hariya mu mvuto ntiwojya ngo utekane, kandi igihugu ndibaza yuko kiyahombera vyinshi nkuko namaze kubivuga aho hejuru. Chama Nshimiyimana musamurongo ishiramwe ineza y'abanyororo ntabariza uri umwe mu bapfunzwe, murabona nkomeje kubivuga iyo amabohero amwe abantu benshi nko mwabibonye, mbe ko mona harimwe ibitigiri birengeye abari bateze kujayo, hakaba ingwara nyinshi zizaduka muri kino gihe. Ingwara zaduka mu mabohero ku matoza mukorazo bari zahe, mbega mona abanyororo boroherwa kuvugwa koko? Murazi neza yuko ahantu hari abantu benshi vy'ukuri na twebwe twidegemvya. Murabona neza yugiye mu isoko kuguma wicura mbe nk'umuntu kwandura izi ngwara zicangwe ziriya, kandi twebwe amazi naho yokama widegemvya aja kuyayora mu Tanganyika ukayateka ukayabiriza. Mugabo urumva abantu bare mu mabohero aho hantu hugaranye amazi ni yakama ntibaronka ukuntu baja kurondera yandi. Birumvikana rero naho injya zobura twe turacaragiza ukaja kuzironderera gucingero cyaye gupagasa. Mugabo murumva neza yuko umunyororo afashwe n'ingwara ari ndabi ni ibintu bica mu ma procedure manini, no kuvuga yuko DGAP ire informa hana hariya ikabaza ibitari binibi dufise umugwayi agwaye gucya. Nukuri murazi neza ko nubu tuvuga ko hariho abasanzwe bakora mu mabohero cyangwa bajeje abanyororo usanga bapfunzwe, umunyororo agwaye hariho bafise udutima tubiri ko ngize Imana nkaronka ukuntu mponyoke. Rero ivyo ugasanga abantu batorokeye ko n'abanyororo nabo ko baca bapfungwa, uzosanga n'abaja gukora muri ayo mabohero ababavuze yuko bojana n'abanyororo kwa muganga ko batazoba bakijayo. Rero tukavugana tujya dusanzwe dufasha nka tujya tudispensaire duto turi mu mabohero, nabo nyene bararengerwa. Ugasanga twe twama twabibonye nko mu ibohero rya Ngozi batuzanira ama ordonnance kuba ari umugambi uri kurakorerayo kugira tubagurira imiti nk'umuntu ataba yarose uburyo bwo kuronka abe waba bafise bomuzanira uwo muti. Ivyo byose biratuvuna, ariko ico dushima nuko Imana burya abanyororo yamiriho, Imana irabarinda ivyo biza byose, yaba vy'ukuri uko biza. Mwarabonye mu gihe cya Covid ko Imana yakinze, murabona ko nubo hariko haravuga ikiza cya kolera. Ahubwo dusaba Imana mu mabohero yose yo mu Burundi
ico kiza ntikize kigerayo kuko ndabibutse ko nabo basenga Imana kandi mu bimenyetso maze kubona Imana irumvira abanyororo ariko rero tukabasaba yuko ntibo kwijajara duke bafise amazi bafise make nibayakoreshe mu kumesugizwa ivyambagwa kandi murazi neza yuko ntibaba bafise na nyinshi na twebwe turi ngaha hanze tufise izo duhindura hari igihe usanga ku munsi wohindura kabiri mugabo muraze ahantu hategezwa kuba igihumbi hakaca haba 2, 3, 4 murumva ko ikibazo mwabajije ari kibazo muzi na mwebwe nka mwarimu. Mwavuze muti koko nko muri ntabariza barabazana amarodonasi kugira ngo bafashe kurondera imiti kubera batayironka none nka mwebwe nka ntabariza nakakama mutera abagira neza canke ane mashira hamwe ashobora gufasha kugira ngo abanyoro bataronka imiti kugira ngo bayironke. Ubwa mbere twebwe mu buzima bwacu bwose nivyo twabwiye Imana igihe cyose tuzoba tugihema ko tuzita ku neza y'abanyororo n'imiryango yabo rero natwe twagira ukuboko kumwe kwiyaga hafi dutere akamo abagira neza by'ukuri bumva yuko izo mpuwe z'umuntu apfunzwe atidegemvya kwakwiye gufashwa muri ibi na biriya dutera akamo cyane cyane abapfasoni bamaze kugera muri ayo mabanga aremereye y'igihugu ko bo kwiyumvira neza umukenyezi apfunzwe ibibazo ahura navyo cyane cyane n'abariko baratwumva bari mu mahanga no mu makungu b'abarundi baba diaspora ko bogira ico bakoze kugira dufashe abapfasoni n'abana bapfunzwe kuko n'abagabo ntitubahevye hamwe uburyo bukenya bwo buraboneka twoba turafasha abapfasoni n'abana ariko kandi tukavuga tuti ntibari ntabariza yonyene bikora umuntu wese murabona ngaho Burundi abantu barasenga ari benshi sindabona ishengeri cyangwa ririya rimbwira ati ibikorwa ukora biraremereye reka tugutera impunga harageze rero yuko bo twumva yuko dukwiye gufatwa mu mugongo cyane cyane ibibazo duhura navyo ni vyinshi ku munsi twitaba amatelefone arenga 100 abadutelefona bari hanze abadutelefona imiryango yabo rero birumvikana rero ko twebwe ico dusavye amashirahamwe yaba mpuzamakungu yaba yakateka kazina muntu CNEDH ko bokora iyo bwabaga kugira twite ku gikorwa cyo kurwanira ineza y'abanyororo cyane cyane tuzoba dufashije igihugu cyacu mbere dufashe nakazoza kuko hari abajene bapfunzwe hariho abapfasoni bagikomeye bokorera igihugu reka n'abagabo bariyo namwe ahantu hari 10 ntiyabuzemo abantu bafite akamaro bomarira igihugu. Nshimira Imana mwavuze muti abakenyezi koko nibo bofata mbere gufashwa tukaba tuzi ko ari mu migwi ibangamiwe mbe muri ko murara muri kino gihe abakenyezi mu mabohero babayeho gute? Nabavuze kubera murazi neza ko umugabo ashobora kwambara ipataro indwi ntibimenyekane ko ari yagifi yambara ariko nta mupfasoni yo kwambara impuzu iminsi 2 uba wamwibwiye kandi na wenyene yoba yatangiye kugira ibibazo rero igituma mvuze abapfasoni kenshi murazi yuko mu mico y'ikirundo umuntu yapfunzwe umenganira uhebwa bobo abagabo babo baca babaheba cyangwa imiryango bakomokamwo ukamenga icyaha cyabashikiye cyangwa icago menga nibo babyirondereye ariko ni bimwe nama mvuga umuntu arashobora kuvyuka aja mu isoko mugabo ku mugoroba akagorobeza muri besere cyangwa hari anya mu mpimba rero ivyo abafasoni n'abavenerable musanzwe nkunabizi nico gituma rero tuvuga tuti neza abafasoni yo imbere kuko nibo bantu batazishobora kwitabariza batarosa batabariza kuko ijwi ryabo rikunda kugarukira hagufi. Mwavuze cerekeye ko na cyane abanyororo Imana bakingira atabiza bikunda kubafata ariko muri iminsi umukuru n'amashinga amateka yarashikije amakenga ko ikiza covid gishobora kuba cyarasuye kugaruka ngo bati abantu nyabona ni bagwiza isuku kugira ngo ntibabane bafatwa n'ico kiza nkamwebwe mwishamwe ntabariza ko mwavuze muti n'amazi ashobora gucika akamumwe kugira ngo abanyororo bakingiye kugira ngo ico kiza ntikibashikire kugira ngo ayo mazi najya ko ari mu byo bisabwa kugira ngo bagume bakaraba bongera boga kandi baze baregerana akamwosaba nkanabariza nakaye twego umuti wa mbere so kugwiza amazi mu mabohero ngo abantu boge
ahubwo ico baciza nuko bo batezurira mu mabohero agahema mbere ku buryo haba ibitigiri byategerezwa kuba mu mabohero. Ivyo navyo vy'ukuri abafata ingingo nyene nivyo nama mvuga bofata ingingo biyumvira ati mbe yaba ari jewe ndi hariya biba bimeze gute, kuko no se jamais umuntu wari we wese nta urengeye amategeko. Rero twebwe tuvuga tuti igihe Imana ikizigamye abanyororo ni haba inguvu ahubwo nyinshi zo kubatezurira basubire bidegemvye. Kwidegemvya niko kotora umuti, kuko tuvuze duti tugwiza ibintu tubwira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bagwiza ibintu vyinshi vyo kuhapoma barondere n'amazi, tukabwira Croix Rouge y'u Burundi ati gwiza ibintu vyinshi mwibohero, nta muti biza gutora, nta n'inyishu, kuko inyishu niyo ko vy'ukuri turazi hari abantu bamaze imyaka irenga 5 bataraburana, hariho n'abamaze irenga. Abo bantu rero bashobora kuba baramwabera, nico gituma tuvuga ati umuntu yagiriza umuntu ngo ujya n'umunyavyaha, sentare yonyene niyo yerekana ko umuntu yera cangwe ari umunyavyaha. Igihe rero sentare itaragira ico vuze kuri uwo muntu, by'ukuri rero abo bantu ho bisekeza nkuko twagize Imana nakaza ujejwe sentare ntayinyuzwa n'umuntu tuzi yuko ivyo butungane avyumva kandi yanka karenganyo. Ivyo turavyizeko kuko twarabonye ari procureur general ukuntu yarenganura abantu, twarabonye akora mu mugwa hagati y'akazina mu CNDH ukuntu yakora. Rero nta makenga dufise yuko ivyo bibazo vyose hamwe yovyicarira, ivyo bibazo vyova mu nzira bakaja hamwe n'umushikiza manza gizigenza wa Republika bakarekura abanyoro bategezwa kurekurwa bakitegemvya. Ntihabemo bya bindi kigorana nuko usanga harimo ibintu vyo kunyinyana, ugasanga umenga ni bras de fer bakorera urwego rumwe rw'igihugu. Ivyo rero bibagenza uko nukuri abarundi botwenga nkuko nanje umunsi umwe Imana yantwengeje bambwira ngo ndavuye mu ibohero. Shimira Imana. Akabazo kanyuma twavuze mu mabohero ajamwe abantu benshi, ariko nubu hariho ubusho burya busanga abantu bamara nk'imisi mikenya bwa komine canke bwa hehe, usanga abantu bagipfunzwe ugasanga ni benshi, ugasanga nk'abantu hajamwe abantu bane ugasanga ni nka 12. Aha n'abandi usanga bapfungwa bagapfungwa nabi, tugatankariro nko imisi hari mutaho bavuga umukomiseri apfungira abantu mu container bakirwa muzi wa container. Mbega byo mubizi hoho naho bari mu makomisariya canke mu busho bwa komine umuntu avyogenda gute kugira ngo nabara munyorora n'abataraciga urubanza abeho neza? Ubwa mbere hoho twagira tubabwire ko hari umugambi wo gukorera mu makasho. Dufise umugambi tiko turakorana n'ubushikanganje bw'ubutungane n'umushikiza manza gizigenza wa Republika, cyane cyane izo ntara nazo akaba ari Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Kirundo na Cibitoki na Meri ya Bujumbura. Twashaka tubabwire rero yuko ico kibazo cyo mu makasho caduteye impungenge by'ukuri, aho umuntu yashobora kumara indwi 2 3 kandi umuopeje arafise imisi ategezwa kumarana umuntu na procureur ubwiwe nyene arafise imisi ashobora na kumarana umuntu akimugira kwa matohoza. Iyo misi irenze uca usanga umushikiza manza yoba nawe nyene yaho nyanza amategeko. Ivyo rero turabonye mwizo ntara twababwiye byaratangiye gukira, ahantu hatarakira n'ahantu hamwe, ariko naho tugiye kuhicarira mwizo ntara wo mugambi uri kurakoreramo. Mugabo nka za Cankuzo, za Makamba, ari komine Nyanzarake niho vyari bikaze cyane byuko umuntu yamarira imigihe kinini ya mu kasho kandi hashushe. Ivyo mushikiza manza hari twarabimubwiye arabikosora, kuko turamubwira ati umuntu amaze mw'ubushuye bw'Inyanzarake mwaka gasho kangana gutya apfungiwe ngo bashwanye n'umuntu hamwe yopfa nawe amatohoza agenze neza mwosanga we opeje uhagiriye ibibazo. Rero ico dushima by'ukuri nuko uwo mugambi turiko turakorera wo kwegereza ubutungane abatishoboye, tubona yuko mu makasho amwe biriko biragenda neza. Ivyo rero tukavuga tuti vyogenda mu zindi ntara, andi mabohera zindi ntara zitagira amakasho. Ivyo tubisanga mu ntara ya Kayanza, ari za Mwaro, izi ntara za Karusi, eka
n'intara ya Cankuzo mugabo uwo mugambi mwumva ko uriko urakoreramo rero hamwe ni Bujumbura ya kera yitwa Rirare twama tuvuga ati mbega abantu bubatse amabohero byo babiri mwica nagira ndababwira hari ababigwanya mugabo je ndabizi ko no bigwanya ndabaha karorero umuntu apfungiwe mu Rumonge ava mu Kirundo mubone itike y'ubu kuva mu Kirundo uja mu Rumonge naho ojana igitoki ushikayo caguhiriyeko rero ijya bohero cyangwa ijya rise Kirundo ijya ndada yari yubatse ikacicishuri cyari cyumviro ciza muga abantu ukuntu ibiharuro byangana sivyo byubu kiya gihe ababohero yari yubakiwe miliyoni zitarenga 4-5 muga urumva tumaze kuba miliyoni 12 ubu bandi bwabaye bwishi abantu kwiba ku mayeri ku bwenge kera nta bagore baba besikoro muga abagore ubaguhenze akuzikira ku cyatsi nibo bantu ba mbere bazi kukoresha urusuma rwo ku mayeri rero tuvuga tuti vyukuri mu makasho dutera kamo abawupeje bariko baratwumviriza ko vyukuri bogira amatohoza nyaruka kugira umuntu ntamara iminsi mwayo makasho kandi aho twaciye hose bariko baravyumva na cyane yuko hari igihe usanga aro twaha duto usanga tutomaza umuntu naho bomujana mu mpimba batocirwa amezi 6-4 uwo muntu akwiye guteba muri ako gasho aho nyene tukiri ngaho kubijanye n'ubu buzima tubayemwo murabona yuko mu buzima tubayemwo ibintu vy'ibifungurwa vyaraduze cyane biraduga igiciro na twebwe turi hanze turi abantu bigora ko dushobora gusuma ngo dukwize bivanye no ibintu vy'ibiribwa vyaduze cyane mbega mu bantu bo bari mu bushobwo biroroha yuko baronka ibintu vy'ibifungurwa nka mwebwe mukunda kuba visita kenshi kwico kibazo cyuko ubuzima buzimvye jewe siko ndakibona kuko murazi neza yuko abantu bakuye mu maboko mu mpuzu nk'uwore kurabajya abanyoro tukarima ibigori byinshi tukarima n'ipama tukarima n'icayi umwimbo wo kwiyongerekana kuko ndabaha karorero murabona akamuse barundi yaduteye ibigori twarabuze yo tubishorera nijya nawe rero nta muntu yari umutsima w'ibigori ngo ukoze ibiharage yashize mwirengarenga ziwe n'intore uwo muntu yovuga ngo inzara yomwica rero twebwe abanyabirato turabona ko ubuzima buzivye niko mugabo ugiye mu giteranyi cyangwa ukaja mu bugabira murazi ko kera hakarora uzuba mugabo ushitseyo ubu n'umuhekeheke w'ibiharage usanga uri kuravuna ingo mugabo rero tukavuga ubuzima mu kuzimba murazi bimwe ivyari byo mugabo jewe nkavuga nti hako ubuzima buzimba bene wacu bari mu mabohero atandukanye 11 mu Burundi bacucikiranye kurya uwo barekura bakaza kurima nkuko nabivuze bakarima tukiteza imbere ubwo buzima buzimvye ntabwo twokurirwa turabona ahubwo twobona ususigara tubura aho dushorera umwimbu uko ndicabona najewe ndumurimyi ndarabonye ibigori jewe narabuze aho ndabishira biruzuye ibiharage nuko uji wanje nturonka aho honyora kwandi ivyo ndabivuga atari ukugira nshikuze rero mugabo nkavuga nti nivyo hariho abantu ntitugira ibibazo bimwe usanga hariho utoronka buryo dukoresha mu kurima ugasanga azetsuye hatonya naho nyene agaca buri fumbire uwo muntu birumvikana kuzima bumugora na twebwe abamenyesha mwebwe abamenyesha makuru murabizi hamwe muca ubuzima bushobora kubuzimya ngaha mu gisagara mugabo hari ya ruguru murabona yuko byukuri njya arijya nawe kandi no ngaha mu gisagara nuko abantu twihutira gusuma amaspaghetti burya si yakomeza cyane burya umuntu yiguriye ubwo bugari bw'ibigori cyangwa ivyo bigori akisyeshereza ni indya nziza gose mbere n'indya wojya kabiri urashobora gukoramo buyi mbere ukanabikoramo nibi jewe tukira ahantu hamwe nawe no twakora ibenye y'ibigori aho hantu bamwe mushobora kuba mutahazi kandi ico kibenye c'ikigori ukwiriye wirigura inturitsa y'umugabo ukaronka amazi waranywa ukumva kandi kw'inguvu zigarutse mwishira hamwe ntabariza mujejwe guharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo uno musi urashobora gusanga nk'umuntu wo mu Kirundo apfungiwe mu gasho ko mu Rumonge
ko tuzi ibintu byo kwiyunguruza uno munsi bisanzwe bigoye urumva yuko nk'umuryango wo muntu afungiwe mu Rumonge ari umunyakirundo bo ingaruka bagira ko ari nyinshi mbega mwebwe mutera kamo nk'akahe ababijejwe kugira ngo barabe ukuntu baregira ico kibazo hasike umuntu afise umuntu apfunzwe afungiwe kure byorohe kwideplasa kumushikira ubwa mbere aho twotera kamo ubuyobozi bukuru bw'amabohero DGAP no kuvuga yuko umuntu mu mategeko agenga amabohero umunyororo ararekuriwe kuba hafi y'umuryango wiwe ivyo rero tugasaba yuko ubuyobozi bukuru bw'amabohero ngo korohereza ko ndabizi ariko baradusaba ngo baratwimye amatarasifere ngo baratwimye ko tkuja hafi y'imiryango aho rero ico duca twihutira twebwe nk'inshuti z'imiryango y'abapfunzwe bo twitura tukabona ko uwo muntu by'ukuri afungiwe nko mu Rumonge cyangwa apfungiwe hafi y'umuryango wiwe ko uwo muntu yokungururizwa mu gihe bitarakunda n'ivyo mvuga kuko je sinavuga ngo tubunguruze ahubwo twifuza ko bataha bagasubira mu miryango yabo mugabo bitarakunda ukosa guha umwaka ni kuwurya boronka iyo transfer bakegera imiryango yabo aho by'ukuri bikunda ko babonana n'imiryango yabo hanyuma bitagenze gutyo naho bitaranakunda nahone ubuyobozi bukuru bw'amabohero borondera uburyo umunyororo ashobora kuvugana n'umuryango wiwe ku buryo bwa telefone twari twabitangiye mu ntara ya Ngozi muri mu ibohero ry'abakenyezi ariko kandi hamwe tworonka uburyo n'ivyo byose turabitegekanya ko twabikora bigaruka muri vya bindi twavugaho hejuru yuko abagira neza cyangwa abajeje gutanga uburyo nico bociyumvirako ku buryo umunyororo ari kure tworonka nyimba DGAP ibagora ko tworonka uburyo bwo kugira tubadeplace basubire mu begere imiryango yabo aho nyene tukiri ngaho ejo bundi mwarigeze kuvuga aho nyene tukiri ngaho ejo bundi mwarigeze kuvuga ibijanye na politike yuko abanyororo bafunzwe bakwiye kureka kubafunga nkuko gusa kubera bituma abantu benshi bakora amakosa bavuga yuko mugasho bagiye kugivya gusa mwebwe muravuga ati hamwe boramuka bashizeho politike yuko nk'abafunzwe baza barabajana gukora ibikorwa nyimba ari nk'ibikorwa rusangi canke iki nabo bakagira imirima yabo abanyororo vyoba vyiza cyane uwo mugambi kubwamwe murumva kurashe kandi wotuma abanyororo babaho neza mu busho kandi bigatuma batera imbere murumva neza yuko gupfunga abantu barenga 10,000 dufise nk'imisozi iri mu cankuzo dufise ahantu boja kurima ari dufate igice gitoya c'ikibira bakatera amavoka ayo manyororo kandi ndabayutse yuko ubuyobozi bw'amabohero bufise amatongo yorimwa nk'Imwaro Karusi aho hantu hategezwa kuba buhubatse amabohero atarubakwa ni bahahe DGAP ni harimishe abanyororo baronke ibyo basahiriza no kuvuga yuko bohindura regime bagahindura bakabarimira ibiraya bakabarimira imboga bakoza burya bugari babaha aho rero tuvuga tuti sivyo gusa naje mfise uburenganzira ndashobora kuza gusaba abanyororo nkanti ni mu mpamahera bakorera igice kimwe kije mu isanduku rya leta ayandi nayo abasahirize mu kugura utundi bashaka mu bibohero batabaha aho rero ni politike twibaza yuko yoja mwindinganizo murabona yuko igihugu cafashe ingingo yuko intara zahora 18 ziba 5 ni mu migambi myiza twifuza ko butungane kandi twibaza ko bariko baranabikora twibaza ko umunyororo ibi byo kurinda gubaza ngo DGAP ubuyobozi ngo Direction Generale Pénitentiaire ho hinduka bimwe bimwe ubuyobozi bw'amabohero cyangwe directeur wa prison akigenga mu ntara atwagwamo niho byokora kuko ubu bifise ama procedure menshi kurondera isoko kurondera umufurnisera azovana ibintu imakamba bijana imuyinga kandi akosanga imakamba hako ibiharage imuyinga kandi bihari dusaba rero yuko ahubwo hoba politike yuko umufurnisera yaronse
isoko abirondera ahantu nyene miyo ntara kugira ashorere n'umwimbu abenegihugu b'iyo ntara mbere akaba mbere wanashaka aterereye iyo ntara. Niho rero murazi ico tukivuze ko hari igihe abanyororo bicwa n'inzara ngo mu fournisseur ntarazana indya cangwe yatsindiye isoko agaca asanga ku isoko ibiciro birongeye kuduga nka kumwe mwabivuga. Ivyo byose ugasanga umunyororo ni wabiko araba victime y'ayo mabeyi. Ivyo rero ariko biri hafi mu ntara bo bivuga nako ningoga umufournisseur akazana indya bakazoba baragira ayo ndi ma procedure yo kwiga ukuntu nyimba ari isoko yamudugiyeko bo bikora. Ivyo rero twebwe ndivyo twipfuza mwishiramwe ntabariza by'ukuri ko nk'ujeje agateka akazi na muntu n'ubutungane bwo kwibuka kuvugurura ingingo zimwe zimwe zokoreza umunyororo agasaba uruhusha akaza kuramutsa umuryango nk'uko twabibonye muri Île Maurice, nk'uko twabibonye muri Finland, aho umunyororo aza agafise umuryango umupfasoni wiwe bamugenera ahantu babonanira ari weekend bakamarana weekend, abana nabo bakaba bafise ahantu bakinira babonana n'umuvyeyi wabo. Niyo mbono twebwe twifuza ko natwebwe muri ya mbono kazoza y'igihugu natwe ko twoba dufise ahantu amabohero twokwita VIP hamwe n'umunyororo ashobora kwivurizamo bikaba harimo ibintu vyangombwa byose bikenewe ku buryo vy'ukuri umuntu adapfa nuko yabuze umutoyu cangwe uri aho nyene turiko dusa n'abasozera. Mwavuze yuko ishirahamwe ryanyu ntabariza rimaze hafi imyaka 14 ribayeho. Mbega muri iyo myaka 14 mumaze gukurikirana nk'amamanza akomakomeye y'abantu nkabangahe canke amamanza ameze gute? Ubwa mbere na mbere ho twebwe muri iyo myaka 14 tumaze turongoye rino shirahamwe tunabibutse yuko kuva ari gitangira ari twebwe turirongoye twagize amahirwe bakaguma batwongera ibiringo cangwe bakatwizera. Twashaka tubabwire ko twakoze bitari bike mu minsi iza aho tuzokwiriza imyaka 15 turi mu kubahamagara naho sikera hazoba ari mu kwa kabiri niho tuzovushira habona ivyo twakoze kuko ubu ntitwovuga ngo tumaze kugira ibi. Ivyo byose murazi yuko bibanza kwemezwa na comité executive niyo izotuma dushira habona ivyo twakoze mwiyo myaka 15 igiye kurangira vuba mu kwezi kwa kabiri. Nko muri kino ngemwe kyankamanota ngahe kwijana muriko muraraka kubyo mumaze gukora? Bo bavuga ngo nta nkumi yivuga nimwe mwo yatubwira kuko namwebwe twahora twumva kera mu minsi yeze mwarambika imidale abana bariya ngira nihagera muzotwambika umudali twe ntitwokweha amanota kuko impinga narijya twavuze ko ikiri ndende hari ibikorwa bikiturindiriye kandi tukaba dufise n'urugendo runini kugira tubone bimwe bimwe bitoye inzira n'inyishu ariko ayo muzoba muraduha tuzoba turashimyayo. Njama nishimira Imana turagushimiye kubona washoboye kwitaba kino kiyago cacu tunizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kandi ndashimiye n'abariko baradutega yompi cyane ko abazogira ico botubaza no kuvuga inomero zacu za telefone ni 79 900 615 79 900 615. Iyindi mushobora kuturonderako ni 61 650 800 61 650 800. Umwanya wose ushaka kudutabaza tuzomutabaza. Izo zose zirakora kuri WhatsApp kandi turanazitaba. Murakoze. Bakunzi ba Teledora Richesse, bakunzi ba Breze journaliste, umutumire wono musi yari Jama nishimira Imana rongo ishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo. Tunizera yuko ino video mugiye kuyikorera partage no gukora subscribe mutibagiye. Tunatumirira abantu mwese mufisi ivyo mumenyekanisha n'ivyo mushaka guhayanisha kuza kubicisha kwino mbonesha kure yanyu ya Teledora Richesse. Stay tuned.